abantu bariko baragwanya politike y'igihugu batwicira bene gihugu cyane cyane. Hanyuma abarundi bazomenya ico babakoze. Eko nivyumvikana abantu bavuga basemerera bariko baratwumva, bumve ko tugiye gukara tubakarire, kuko abandi twemera ko abanyagihugu babandanya bapfa. Ejo hari ikibazo c'imbuto, abazoba bapima imbuto ega ni nabo bazoba bapima bimwe kuko ivyuma, none ivyuma byose bizoba bitunze aha, barabizi bizoba bitonze muri ayo mazu ya muga amazu, bava hamwe baja muhandi, bava hamwe binjira handi, bava hamwe binjira handi, none bazoza bavyikorera ku mutwe baca bijana muri BBN mu yindi nzu iri handi hantu mu yindi quartier. Ivyo ntibishoboka. Donc ico rero ni kibazo canke BBN izemere yimuke igihe muri Abrefpa na Zabra bazoba bubatse nabo bace bagenda babahe amabiro bakoreramwo muri ayo mazu bazoba bubatse. Iki naco nico kwiga kugira ngo baze bagure igihe bazubaka inzo muri Ministère de la Santé, bavuga ko n'ikibanza cabonetse. None kubera iki ko tuvuga tuti kwari kugabanya amasharge financier, amadepense cyane, none kubera iki tuza kugwiza ahubwo? Iyo ni yindi defo dufise. Kandi ikintu kizwi muri sante barondera inzu bubakamo, hanyuma muri BBN bati natwebwe none ya comptoir ini izogenda gute? Turiko turaja kandi 2000 kandi ishoboka kuko hazogiye n'ibindi bihugu n'ibindi bidubu bidufatemo, yego bitubatse ko tudakora nk'abandi. Nta comptoir n'iki ishoboka, ntibikunda. Cyose bikagenda gute? Iki rero ndakibuze kugira ngo kuko nabonye vyanditse kandi namwe mbona ko mwagize ingorane, ubona ko harimo resistance, tuzobidanifia aba bantu bose. Hazogira igihe aba bantu tubidanifia hariya muri BBN, tubidanifie haye mavugiko ku mugaragaro. Abantu bariko baragwanya politike y'igihugu batwicira bene gihugu cyane. Hanyuma abarundi bazomenya ico babakoze. Eko nivyumvikana abantu bavuga basemerera bariko baratwumva, bumve ko tugiye gukara tubakarire, kuko abandi twemera ko abanyagihugu babandanya bapfa basinzikazwa n'ibyo biyoga n'ibi produit bimwe vyinjira. Oya nukuri kuri BBN iyi ni rebellion, kuni kibazo kimaze igihe muga kubera ko badashaka yuko ibyo bakora babifisemo intérêt, atari intérêt z'igihugu, muga bafise intérêt zabo, badashaka yuko izo intérêt baziheba. Babandanije bubaka kugira ngo ntibaze gukorana n'abandi, abandi ntibamenye ibyo bariko barakora. None ibyo tubona hano hanze izi biyoga biriko bimara abantu, aya maproduit yinjira adapimwe kandi aje n'ivya BBN, mugabo kubera ko badashaka yuko ayo maintere bafise bayahomba, babandanije bica amatwi, kuko iki ni kintu caje kimaze igihe kirekire. Aha harabaye amanama menshi, abashikiranganje hano baraje batandukanye,
harabaye amaremera ibintu baragira gute mugabo no munsi bitangaje ko no mu myaka 3 iri imbere ko badashaka gukorana n'abandi. Nukuri abashinga amateka tuzovamo tugende hariya muri BBN, kandi abakozi aha biriko biratwereka yuko iyo rebellion yo muri BBN izotuma abakozi rito izotuma abashinga amateka bakara ku butunzi bw'igihugu, abandi bakora ibintu vyegera bihindumbere kugira ngo 2040 tuyishikeko, muga abandi bariko bakora basanzaza kugira ngo ya vision 2040 dufise ntituza tuyishikeko. None abo bantu bameze gute? Hazogiye tubashira ku murongo abo bantu bo muri BBN, tubashire ku murongo bamenyekane mu gihugu aha cyane cyane kora abantu badashaka kugira ngo bemere gukorana n'abandi pour l'intérêt général y'igihugu. Nande tuzobigira gute ngo mu myaka 3 bo barabandanya bubaka nta no kugira ngo bibwire yuko hateza kuba comptoir unique? None comptoir unique bazoyishiraho gute? Ibintu bizopima uko biva habijaha iyo ibintu byinjiye. None yoyo izo gukora yonyene ni mu vyumva. Aha nukubagabisha abo bantu bo muri BBN, nukubagabisha kuko hazovamo hafata ingingo zikomeye cyane ku buryo n'icyo kigo gishobora no gufungwa tubonye kibandanya gitoba kidashaka kugira ngo ibintu by'igihugu bigende neza. Ico gihugu dashaka kuzoca propose yuko hubakwa inzu imwe ayo ma service yose akoreramwo, kuko bakora kuri comptoir unique. None ibintu bazoza bavyikorera ku mutwe babivana muri BBN bajyana mu kindi kigo, canke bemere ko muri BBN bose bemere muri BBN ko iyo nzu bayagura bariko barubaka nizo zindi zo ziza gukoreramwo. Niko nibyo byo turiko turavuga muri santé, muri agriculture. Iyo nzu ya BBN bariko barubaka baze bagure ku buryo nizo zose ziza gukoreramwo kugira ngo bagire comptoir unique, kuko ubwo busuma bashaka kugira ngo bashire imbere ari byo tubona ubu amafose licence baha ama autorisation atariyo y'amafose kugira ngo abantu baze gukora ibiyoga bidakwije. Nukuri kugira bareko baratwicira abantu, batwicira bene gihugu, abantu babagabo birirwa bakoyombaho kubera ivyo biyoga bahindutse tutazi neza ingene abo bantu bazomera. Mugabe BBN ntakiri kuri abikorako kandi bandanye itanga izo mbusha. None bameze gute? Mugabo kabona ko bashaka yuko babandanye bakora bigunze, bakora bonyene, bakora amarorerwa. Ndabivuze nkaze kugira n'umukuru w'igihugu nyumve n'abandi bose batumve. Nukuri ingorane abashinga amateka bafise babaza babati ababene gihugu bariko baricwa n'ivyo biyoga bizogenda gute kandi yitwa ngo hariho BBN. None bati BBN twebwe tuzora dukora twigunze ntidushaka ko batwinjiriramwo. Ivyo nivyo aha tutumva kandi tudashobora no kwemera. BBN nimba ivuga ati tuje turabe ingene inyishu yoboneka, BBN yubaka inzu yagutse cyane n'ikibanza bacagure ku buryo nazi ministère ya santé n'iyimise agriculture nazo zizokoreramwo kuri ibintu bijanye na abrefpa ni comptoir izoba ari unique. Twari twavuze tuti iyi abrema yararonse décret, abrefpa yararonse décret, BBN ikorera kuri décret. None kubera iki tube tuti comptoir niyo ko mu bindi bihugu mu karere ko bimeze? Kubera iki banka mu Burundi? Kubera iki mu Burundi banka?
reka zopfume tubakura bose mu gihe bashaka kugira ngo babandanye baresista, badashaka kugira ngo bubake pour l'intérêt général, biyumvire bajya ama réflexion, bakora ibikorwa pour l'intérêt général, mugare ibintu byo kugira ngo bonyene pour leurs propres intérêts baze batuma abene gihugu bose bamererwa nabi. Twafumba tubafuta nokuri, none tuzovyemera bibandanye uko ko nabo batavuga bo barongera inyungu z'amahera iki amakomisiyo jenoside n'ibindi bo nivyo bibaragishinga, mugabe ne gihugu amagara yabo ariko arasinzikara kubera ivyo biyoga, kubera ivyo bintu ntacyo bibabwiye. None ereka hazogera igihe ibi bihugu turi mu karere kamwe ivyo biyoga babivani wabo baza barungika ivyo babona vyose wabo bidashobora kwinjira, bidashobora gukoreshwa, babirungika mu Burundi, kandi n'ubu niko bigenda. None ko muri batabipima ni entere gusa barayivyo babaha bagaca batanga impapuro y'autorisation y'ana mukore. Genda murabe uyu muji wose, reni mu gihugu cyose, nukuri hazogera igihe dukara abashinga amateka bakare ku buryo muri BBN nukuri bashobora gufatirwa ingingo, tugasaba yuko bafatirwa ingingo ikomeye, ingingo ikaze ko abantu babafunga guherayo kuko bariko baratwicira abantu. Ntibizobandanye uko, imiryango iriko irasambuka, badusamburira igihugu mugabo bo kubera ko babona ko ari ibintu byinjira mu mifuko. None igihugu kizovyemera gute? Gisanzare kabisa kubera entereza abantu bamwe. Murumva ko ari ibintu bikomeye cyane.